aha rero urabona ujya buntu ndekura umunota umwe urabona ndahamagara abantu ntubikora uko mamagara abantu kuri Gisuma nje kumfata ku nguvu yabahaye gasopo ntiwasubira wewe kusanga ku kazi kugira abajamo y'uburofu mama yabasi ndakwiyashije urusaku ngene icyabona kuko narushe babanyi narushe abagenzi ushahidi gani kala wali kala mchele none wewe ivyo nibiki reka kwigira umuswahili babiyakira wewe umuswahili imyaka irenga 30 kandi ikibura nikiboneke n'umugabo wa mbere rero ndagusabye nudusoka ndi kumurikira nabaye umugabo w'ikigwari yatahuye akamaro kawe hajya naterambere mu rugo utumvikanye n'umugore wawe nakubuzima arakagoye nuze wigere umeni banga kandi ngushaka umubira birakuya anje ngumungere nzoguhora hafi urugendo rw'ubusore gushika mu busaza tuzorufatanya jewe nawe vyuka butaraca